zirya pikapu za mbere zugurura ibarabara deja zari zitatu zibiri z'igisoda n'imwe y'igipolisi n'isanganya ryabereye neza bagonganye pikapu y'imbere yagonganye n'imoto ihetse abantu batanu, imoto ziva mu Kivyuka imanuka Ibubanza kuri province bari baharenganye n'amagufa yacitse hamwe kugurusa kurekera kunyama wanashaka babahaye n'amaga barafasha guterura abakomeretse bashira muri ambulance yuko bapfuye baki muri ambulance ikabajana ku bitaro. Murahejeje kuvyumva abo n'abanyagihugu bibubanza bari basanzwe begereye ahabereye isanganya ry'imodoka zisanzwe zirerura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Nisanganya ryabaye kuno musi wa mbere igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kane no mwaka wa 2025. Isanganya ryabaye mu masaha ya gatondo kakarekare hagati y'isaha 3 n'isaha 4. Iryo sanganya rero ryabaye rikaba ryababaje cyane abanyagihugu baho Ibubanza kubera ko ryahitanye ubuzima bw'abanyagihugu naho bagerageje gutabarizwa mu gutwagwa kwa muganga nimwe mu modoka Rusehabaniha muri izo zisanzwe zigendanira umukuru w'igihugu. Nivyo twashimye kurabira hamwe tugaruke ko kubera ayo makuru bagerageje kuyagira ibanga baba abagendanira umukuru w'igihugu baba habereye isanganya nta numwe yemerewe gufata isanamu. Abanyagihugu bagizisanganya batwaye kwa muganga ariko babiri bapfiriye muri iyo modoka. Ibi rero twashimye kubigaruka ko muri King Mundi Freedom kubera ko izi modoka z'abategetsi kenshi iyo zigize amasanganya zigahitana ubuzima bw'abanyagihugu bene imiryango batigira bashumbushwa bikama birangirira aho rero twashimye ko tubigaruka ko kubera murumva ko bijanye n'agateka kazina muntu kumbure kugira bireke kugirwa ibanga imiryango yabuze ababo ishobore gushumbushwa ntikabe akamizwe n'ingoma. Ayo makuru rero niyo tugiye turabire hamwe kuno musi wa mbere igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kane no mwaka 2025. Imbere ko twinjira mu idonido kugira twumve ibivugwa n'abanyagihugu aho habereye isanganya, tubasabe ko mubandanya kugira sabone cyangwa subscribe kuri urubuga rwacu rwo rwanyu King Murundi Freedom. Aha muradutahura tubanze tubamenyeshe ko utureresi canke utuvideo mubona ducamwo tutajanye n'inkuru y'uno musi ahubwo nutureresi twakahise twashimye kwitiza muri no nkuru. Murakoze. Kuri uno musi rero mu masaha ya karekare ya gatondo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'imodoka zimugendanira bafashe urugendo bagana mu ntara ya Bubanza. Izo modoka rero zierura umukuru w'igihugu zikaba zari mu muvuduko muremure nkuko muza kuvyumva abanyagihugu babitangira ubuhamya. Zimaze kurenga gato ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza niho zagiriye iryo isanganya ribabaje cyane. Zibiri zari imbere nizo zatanguye kugonga umunyagihugu yari ku ipikipiki ahetse abandi. Umwe muri abanyagihugu acagirwa ko yitaba Imana, abandi bari bagisambagirika bakabaciye burizwa imodoka Rusehabaniha muri imwe mu zisanzwe zirerura umukuru w'igihugu. Aha musanzwe muzi ko imodoka zigendanira canke zirerura umukuru w'igihugu ziba zirimwo Rusehabaniha. Imodoka rero zuno musi zari 12 harimwo Rusehabaniha zibiri. Inyuma rero yo gutwagwa kwa muganga naho nyene babiri muri bo ntibagize amahirwe yo kubandanya babaho kubera ko twaruhiye kuronka amakuru yuko bo bapfiriye indani mu modoka Rusehabaniha bakiri mu nzira yo kuja kwa muganga. Iyi nkuru rero ni inkuru babaje namaze kubabwira ko bayigize ibanga kubera ko bankiye umuntu numwe gufata isanamu. Muca mwumva ko n'abasanzwe bagendanira umukuru w'igihugu bitaba byoroshe ko bashobora gufata isanamu, ariko aha twashoboye kuronka bamwe mu bategetsi bari ndani bashoboye kudusangiza ano makuru kugira tubivuge ko kubera ko n'urugendo rw'umukuru w'igihugu rimwe hari gihe rutegurwa nabi. Ugiye kuraba ukuntu no munsi rwari rwateguwe ni n'urugendo ruvugwa ko umukuru w'igihugu yarugize giturumbuka n'abategetsi bandi batazi ko aza kugendera iyo ntara. Muti rero isanganya ryabereye hehe neza na neza? Aha rero barenze kuri province ya Bubanza bageze ahitwa Masanganzira kuri rompwe yirija ku mugwa mukuru wa komine Musigati no muri Ntamba. Bafashe iryo barabara rya Ntamba bagira bace kuri kaminuza ya Nyamugerera. Bageze ahari ikimenyetso canke pancarte y'ishure ryitwa Santa Maria niho haciye abera iyo sanganya igihe umumotare yarahetse
abandi banyagihugu baca bahurirana n'izo modoka zibiri zigira imbere mu zirerura umukuru w'igihugu, hacaba iryo sanganya ribabaje cane nk'uko muvyumva uno munyagihugu wa mbere agira bidusigurire. Ni ukuvuga ko haje ziriya modoka z'umukuru w'igihugu, ziriya pikapu za mbere zugurura ibarabara, deja zari zitatu, zibiri z'igisoda n'imwe y'igipolisi, zibiri z'imbere rero ugeze Musigati kuri rompo aho bita ku Masanganzira, neza na neza ku pankarte kaja kw'ishure ry'umudamu bita Bugeniya, ku mudamu bita Bugeniya niho isanganya ryabereye neza neza. Bagonganye pikapu y'imbere yagonganye n'imoto ihetse abantu batanu, imoto ziva mu Kivyuka imanuka i Bubanza. Umukuru w'igihugu nabo baza baduga, bibonekana bashobora kuba bariko baraja nko mu za Cibitoke canke za Kayanza, nabo bariko baraja ariko biruka cane. Zari imodoka zishika kw'icenda zose hamwe n'izari zikanyuma, barafise ambulance zibiri, imwe ikibanza irarekipera abo bantu baca kwa muganga, ariko bakomeretse cane babiri, ari umudamu umwe n'umugabo, amaguru vraiment mu matako bivugwa yuko ariko yagegena kubera ngo n'amagufa yacitse, hamwe ukuguru usakurekera ku nyama nayo amaguru yagegenutse, n'amagufa aracika asigara arekera kwema. Harimwo n'umwana mutoyi yarafise n'uwo mudamu, niyo bagonganye na ziriya modoka zigendana umukuru w'igihugu zirya z'imbere. Muri iryo sanganya rero rikiba, abanyagihugu bari bahegereye batabaye barafasha gushira mu modoka abo bari bagize isanganya. Zose hamwe zari imodoka 12 kandi yafashije babahaye amaga barabafasha guterura basha muri ambulance. Uko byagenze nuko neza na neza kuri pankarte y'ishure bita Santa Maria, ishure ry'umudamu azwi ku izina rya Bugeniya, bahita kwa Bugeniya Musanze. Ni privé, ni ishure privé. Ni ukuvuga ko hose hazwi ati naho bita ku ishure kwa Bugeniya. Kuri pankarte neza iduka kuri nyashure, ishure ryitwa Santa Maria. Nisanganya ryabereye kuri nyaka pankarte neza na neza naho byabereye. Ukuvuga ko urenganye aho bita ku Masanganzira, urenganye gatoyi ukandi karompo uca ukoroka kuri kaminuza ku ishure ya Nyamugerera. Naho nuko bimeze. I Bubanza kuri province bari baharenganye. Ayo makuru yose ya Nyaburika bari bayarenganye, amakuru yose y'umunyabulika bari bayarenganye. Bari bageze ahitwa Masanganzira kuri rompo ifata barenganye irija kuri centre commune Musigati n'irija mu Kivyuka za Ntamba. Bafashe irya ntamba rero bagira bace kuri kaminuza yitwa Nyamugerera. Bageze imbere y'akapankarte ko kw'ishure yitwa Santa Maria. Kuri nya pankarte n'isanganya ryabera. Iryo shure riri n'uburaro, iryo Santa Maria riri n'uburaro. Bahita kwa Bugeniya ryitwa Santa Maria. N'isanganya ryabereye. Bari basigaje imetero nkeya cyane kugira bashike kuri kaminuza Nyamugerera. Ubu umutegetsi nawe twayaze aravuga ko izo modoka zirerura umukuru w'igihugu zareko ziriruka cyane biteye ubwoba ku muvuduko batari bamenyeye. Uwo munyagihugu akavuga ko n'abari ngaho basigaye barikugura bavuga ko izo modoka zitaza gushika iyo zigiye kubera ko uwo muvuduko zariko waruteye ubwoba. Tumutega amatwi nawe. Bivugwa ko imodoka zariko ziriruka cyane gose, kuko no kuri province Bubanza zahaciye ziruka cyane, abantu bavuga ati izo zirinda kugira isanganya. Abari bahari Bubanza kuri centre Bubanza bavuga ati izo ziragira isanganya, niho zaca zigira isanganya zigeza. Izo modoka ntizari gushika amahoro iyo zija zitakoze isanganya. Naho rero abo banyagihugu bari bagize isanganya banyarukijwe kugutabarizwa mukurizwa iyo modoka Rusihabaniha muzerura umukuru w'igihugu, amahigwe ntiyabaye menshi kubera ko babiri muri bo baruhiye kwitabira Imana muri ya modoka Rusihabaniha nk'uko vyemezwa n'ubu munyagihugu wundi twashoboye kuyaga. Ariko haranavuga yuko muri mwabo bari ku moto babiri bashobora kuba bapfuye, umwana na nyina. Mbere ko biranugwa ko baba bapfuye baki muri ambulance. Ndamaze kuvyumva ku bantu batandukanye bavuga yuko umudamu yari afise umwana, yuko bapfuye baki muri ambulance ikabajana ku bitaro. Ibi rero namaze kubivuga, impamvu tubigarutse ko muri King Murundi Freedom nuko kenshi abanyagihugu bagongwa canke bahura n'isanganya ry'izi modoka zirerura abategetsi batigera bibukwa canke ngo imiryango yabo ishumbushwe. Hano twashimye kubivuga ko kugira bene imiryango bashobore gushumbushwa narijya bagonzwe canke bahwenge sanganya ry'umukuru w'igihugu. Hano rero turahojeje imiryango yaburiye ababo muri iryo sanganya,
twongera twipfuriza uburuhukiro bwiza abo banyagihugu bitavye Imana. Ni hano rero tugiriwe ko turangiriza ano makuru twabateguriye uno munsi. Tubashimire ko mwigoye mukadutega amatwi, tunabasaba kubandanya kugira sabone canke subscribe kuri rubuga King Mondi Freedom, mwongera munasangiza abandi ano makuru kugira abone gushika kure. Mugira ibihe vyiza aho muherereye, murakoze.